uwagukunze ukenye ntuze umute niwatunga. Nivyo, mu bisanzwe abantu benshi iyo batanguye urugendo baba bafise abantu babizeye canke se bakabakunda kandi atari uko bafise ivyo bari basanzwe bafise. Ico gihe iyo bamaze kuronka ico bari bakeneye, ubutunzi n'ibindi bitandukanye, kenshi bamwe batangurana baca babata, baba abakunzi mu buryo bw'urugo canke n'abagenzi mu buryo busanzwe usanga muriko murabana mu bihe vy'intango. Nagomba rero ndaguhanure ko igihe cose uzotera imbere uze umenye yuko umushinge wawe ari ba bantu bakwizera utarashika kuri ivyo bihambaye ushitse kubu. Ndakwinginze ntuze wigere ubata canke ngo ubibagire, kuko iyo utaye abo bagenzi canke se abo bantu mwatanguranye ni nk'uko uba usenye umushinge w'inzu yawe. Nuko ndagutumiriye kugumana inshuti, abagenzi bakwizeye utaratera imbere, utaragera kure, maze umushinge wawe uzoguma ushimangiye. Nuko murakoze.